Kambale ni mu banyarwanda imiliyoni zingahe wene wo kuza uratuka mama Burundi vyukuri uri muri hose utunanire wewe muri kuri rezo sosio we Kambale utunanire Wilonja Kabenga mafyuku mapumbu yako mshenzi mwanaharamu unakuwa na mkundu mweusi kama chocha walega na midomo kama base ya babembe mshenzi Wilonja Kambale Kabenga gasuku eskiza mbani eskiza hagarika gasuku uri kuri baramaza ntagura umunyarwanda abanyarwanda bambwiye bati ntateranya abanyarwanda n'abarundi kubera ko n'umukongomani kandi na identity yawe ndayifise Wilonja Kambale Kabenga eskiza ngo ni gasuku nibazi kufite na nationalite y'u Rwanda ukaba naho uyifise nitubizi ariko reka kwitonesha ku nzego z'u Rwanda inzego z'u Rwanda wewe ntizagutumye uze gutuka president wacu uze gutuka premier dame wacu urashobora kumubeshera nta soni iyo basi utuzanira no hariyo ibintu muri ko muratanga inkuru z'impimbano hariho ibintu mufonda mugafunda gusumba bime n'umwana wo mu wa mbere babwira bati ABCD vyandike babi bubobe tanga inkuru itomo ifise amapreve y'ukuri waye mushaka gucafuza abantu Kambale Wilonja Kabenga gasuku eskiza mbere skifyo exkimyo awushira uwo mudawa umenga n'umusozi wo muri Goma haji wanyu turuka muri Goma haji wanyu turuka iyo nda yawe yabyuzuyemo iyo nda yawe yuzuyemo ubutigu bwinshi indatazi yuko Kigali uri gurasambanya abana b'abahungu bafata ku nguvu indatabizi we Kambale Wilonja wewe nyambani gasuku turakwiyamye gasuku ndakwiyamye gasuku twese turafise umunwa wowe uri umukongomani uri kuritonesha gurabe ko na nationalite ukaba wirosera uri kuritonesha nibayikwake wewe ninde ko abanyarwanda bakwiyamye Wilonja Kambale Kabenga wewe eskiza gasuku Kambale Wilonja Kambe kama ni Wilonja wa Kambale Kabenga Wilonja gasuku wewe nuri umunyarwanda gasuku you are Congolese nyambani Congolese I don't know how to explain it. You gasuku with yonda yawe gasuki yonda yawe imenga niza volka zimwe zo muri ngaho muri Goma zirigwa sometimes yo ubusutwa buzirengesha zitangura guhaguruka Kambale wewe ntidukeneye Kambale turakwiyamye kuri first lady wacu turakwiyamye kuri papa Burundi wacu Kambale next time tuzogira report your account this is the warning I gave you the warning next time tuzogira jewe navuze yuko tegereza gutangura ku reporting account yiwe wewe Kambale na icho kitumbu chako wewe usumgana zizina mipro wewe Kambale Kabenga eskifyo eskimavji mushenzi umuntu wewe Kambale wewe nari zizufise amipro is the best ya gusumba zizi wewe Kambale wewe wowe Kambale yonda yawe yaragiye ngayiramira zizi Kambale nta mukorwa marana kambiri wo ku myaka yawe Kambale bufise abana benshi Kambale wowe umugabo muzima w'imyaka 40 atagira beme n'umwana numwe kubera yuko wewe akazizi kawe ntigashikira abakobwa ntigashobora meme abandi bafite utuzizi duto barashobora beme no gutera inda mugabo wenda akazizi kawe ntigashobora gutera inda Kambale we Kambale Wilonja Kabenga Wilonja wewe mshenzi gendo baze ba Briana DJ Briana na bajihadi narabakuye kuri ivyo bintu ubu ntibakivuga wewe mushenzi matako meusi nkakajya ka wowe ufise amatako yirabura wewe ni nk'intuze nk'akarongo ko musi y'amapumbu mushenzi
ko ico kidacawe cyonyene genda bakugirire chirurgie esthétique ico kidacawe mbabaze ko yo muri Amerika doshaka gutanga plainte turashaka gutanga plainte yiwawe wowe muri Amerika tukakuripotinga muri Amerika wowe tugatanga plainte wewe urinde wewe ku buryo ushobora kwaduka create inkuru z'imimbano uri kuratuka mama Burundi wewe urinde wewe umugabo muzima ufise amabere yo konsa mahasa abana ubushuri umugabo muzima ufise amabere yo konsa ubushuri umugabo muzima Kabenga Wilonja Kambale we Wilonja wewe Kambale Kabenga wewe wibaze ko nga muri Amerika doshaka kugira report yiwawe wewe turashaka kugira report wewe kandi Kabenga wewe next time ubu tugira dutangure kampanye yo kuripotinga ya account YouTube tukuripotinga bakugarira account YouTube wa mu miliyoni 13 z'abarundi baza yuko mu miliyoni 13 z'abarundi ho bura ni mu majana 5 baba kuripotinga account ya wowe ikugagwa wewe genda kwanza umenye gushukwa wewe genda umenye gushukwa mushenzi genda umenye izizi yawe genda urondera imiti kama wewe bakudugirize zizi yawe wewe umaze gusumbwa zizi na mipro wowe uri umuntu wowe uri umugabo wa mipro gusumbije zizi wewe wewe Kambale wewe zizi amipro aragusumba zizi wewe zizi yawe ntigihaguruka wewe ntigihaguruka kubera ubunini ninda n'amabere yo konsa ubushuri wewe turakugarira Kambale jewe ngaha kuri live yiwanje ndaronka abantu amajana 5 abantu basuma amajana 5 wewe rindira mwanyurawe turashobora wowe kukugarira kugutuma tukagira kampanye tugatangura kampanye abafana bakagenda bakugarira account YouTube yiwawe mushenzi nasura kama barabara ya nani ya Kalemi kwenu Kambale Wilonja mushenzi misose mwa mushaka kwigira kumenga murabavugizi misose mwa mushaka kwigira kumenga mwe murafise influence ku ma réseaux sociaux nimwe muzi kuvuga umenga twe barundi ntituzi kuvuga twarabihaye turabirerera ko no musi misi yose ninde murundi w'umutima uhora ubona ariko aragenda tuka nuze premier dame wiwanyu mwukuyisinyara twebwe malgré tutwe n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi atwara miliyoni 13 z'abarundi n'abarundi baba hanze mu mahanga arabatwara turamwubaha ni papa Burundi wiwacu tukubaha umugore wiwe Première dame first lady turamwubaha mishenzi mwana musi muri ko muza mugenda muvuga ivyo mwishakiye mbega uwo mu ambassadeur uvuga ngo bakuye mu munuze ngo muri USA Washington mbe urazuba akazi promotion bamuhaye akazi afise wewe urabizi wewe uraza akazi afise bakuri imbere ni murarurazirana murarurazirana turukureho ni murarurazirana bamaze no kunyerekana amantuze yiwe mishenzi singuyu Kambale Kabenga Wilonja nguyu yambaye idrapo y'abakongomani hakugenda uvugira abakongomani biwanyu bariko bamaze 30 bariko baravyogwa bariko baragirana abana batiga batagira iki wowe ukamuri kuragenda wipendekeza kuri leta y'u Rwanda ntigeze gutuma leta y'u Rwanda we ntikuzi wewe leta y'u Rwanda ikuzi hewe wowe leta y'u Rwanda ikuzihe Francine yampo wowe leta y'u Rwanda ikuzihe wewe mkongomani we Kambale Kabenga Wilonja eskimavi eskimumukundu wako mweusi kama paka mshenzi sinyara Gasuku TV uno musi turara tuyisinyaye
nejo bayisinyare na higejo bayisinyare ndandika na stati tuyisinyare turagusinyana bakugarira account yawe baze ko ufise ubwenge wewe ha nico gituma bavuze yuko abantu banini ubwenge bugenda buragenda muri ivyo bidavyanyu no mu mabere yanyu nta n'igisusu afise iyo basugira ikisusu ube mugufi uburi gisusu matako plan ugire uruda runini gwamize zizi yawe ntigishukwa ucugenda ucugira nibibere nkuko umenga wosa ubushure no nta kurumisi yose nibo abantu bama babona yuko umenga twebwe mu Burundi twarabirereye ko twarabibirereye ko mu Burundi umuntu wese avyutse ni naravya mwese kuri papa Burundi kuri mama Burundi kubera iki misi yose mwebwe nitubashaka muduha mahoro twe nitugira tuvuga umuze Madame Janete Excellence Madame Janete tugira tumuvuga ujya ni mwene wacu ujya n'umunyangagara ujya twe twaramureze igihugu caramureze neza nitugira tumuvuga urigero ubona abantu ba influencer bavuga Kagame no nitumuvuga kuko ninde ni se banyarwanda twe turamubaha twe turamubaha ni se banyarwanda wewe Kambare ni mu banyarwanda imiliyoni zingahe wewe ni wo kuza uratuka mama Burundi vy'ukuri uri muri wose utunanire wewe muri kuri rezo sociaux we Kambare utunanire wironja kabenga mafyuku mapumbu yako mshenzi mwanaharamu unakuwa na mkundu mweusi kama chocha walega na midomo kama base ya babembe mshenzi hari abantu banini bamwe bamugwenge bwabo buca bugenda mu nyo abandi bukagenda mu misusu abandi bukagenda mu mifutu abandi bukagenda mu nda abandi bugaca bugenda muri bijya bidabida vyabo by'ibiyoga abandi bugaca bugenda mu mabere nk'ugo rusazi ugo gwananiwe no gutera ninda rudashobora beme no ku myaka rufise 40 rudashobora beme no kuba rufise n'abana na babiri ngugo ngaho gurirwa muri kodinge mu ruhe ugo ruhimbi rugo rushenzi muruhe mwana haramu embrebe sa mustache kosho Bangladesh Ratigire mugira abantu oya abarundi rageze ko duhagarara n'ivyo bintu turageze ko duhagarara tukanka parce que on avait accepté la colonisation de sinovuga aba coloni kubera murabizi ko mwaze ngabagabo banje we ako kazizi kawe ntigashukwa we esquifyo we Kambale kabenga wilonja akazizi kawe nigahaguruka wewe nigahaguruka mushenzi nigahaguruka ingo mu Burundi wewe tukuronderere imiti bakwinisha umusoma urabe yuko udashukwa udakenera umukobwa ingo tukurabire twebwe turafise imiti kama bakwine bagukoresha umusoma bakwine bashire muri uwo mufutu wawe bacomekeyo hama baturumbure baziburura ibintu byose byage biraziba kubera ivyo kida cawe uko muvyutse ushaka gusura ushaka kuja muri wese ufashwe na diare ufashwe n'ibiki egare kuza kuri president egare kuza kumufasha wiwe se kwasa twese turakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi twese turafise influence ututapambana papa kwa hizi rezo sociaux atutawana oya nituzokwicana
nijishobora kuzokwicana tutapambana hapa kwa hizi rezo sosio. Mugabo wewe wani next wewe turakugariza YouTube yawe kuri papa Burundi wacu, kuri mama Burundi wacu, turakugariza YouTube yawe, turakugariza YouTube yawe. Nandero bagira na niyo kurahura na niyo gushira mu kabati muri garderobe nayo bagira. Ndahejeje, reka tuje kubandi. Ndahejeje. Firi jasube wa recordinze upostinge. Wewe recordinze upostinge kino kigabo kirigwa kiriko kirafata abana ku nguvu Kigali kitagira na nationalité Kigali ciwironja Kambale Kabenga chiki Kongomani haguja defend igihugu cyacu kirigwa kiko kirisembagiza ubu u Rwanda na Kongo vyasinya amasezerano shabigiye hamwe nzora bizogenda mushenzi ubu rugendo ugwiza imbuto uze ugende kuvyara mushenzi ku myaka 45 umwana ufise gege bwawe bwahereye mu rugo rudagwawe nayo mabere yawe yosabana mu bushuri.